Ebagabo ngo ndabereke rero kuri bamwe babaza ngo bijya binogo twari dufise mu intuzeye mwibarabara. Ino rero hari ukuntu kubera hagwa imvura nyinshi n'amazi mbese ibintu byinshi barabibika kugira nyene amazu mbese kumwe ndababwira ino abazungu bubaka ntibiyumvira imyaka 2-3 imbere, biyumvira imyaka 100-200 kure niyo. Ingo ndabereke bimwe mwavuga ngo ni binogo. Urabona ngaha iki usanga ari ni kinogo usanga basizemwo nk'ibikoresho ivyuma igihe habaye accident ngaha tubaye, kandi bagenda basiraho n'amakode murabibona. Ngo ndakwereke ikindi ikinogo c'amazi kubera hagwa imvura nyinshi utusanga bakigize nkuku urabona. Hama rero kubera rero dutuye nga hari ntuza amafamili menshi, nk'igihe inzu imwe ifashwe barya abantu bazimya umuriro kubera baba bazanye ibikoresho by'amamodoka n'ibintu byo kuzimya umuriro, hariho amazi baba bubakiye ngaha munsi, niho bacumita kirya kintuze cy'uburingoti bakaca baronka ukuntu bazimya ntuzeye uwo muriro. Rero ibintu nk'ivyo ino biriho kugira ku make sure ko ivyo bintu biba biri ready igihe accident ibaye. Rero abazungu kumwe ndababwira ati biyumviriye, ntibiyumvira uno munsi gusa, biyumvira rero ino biyumvira imyaka 50 ijana uko imbere. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo iyo muri Kenya ngo mubakisha ibiti, ivyo biti ndakubwiza ukuri biraramba ukuntu bahubaka neza neza intuzeye inyubako, bafise ukuntu bisangize inyubako mugabo inzu ziramara imyaka n'imyaka atakibazo iragira. Niko ndovuga rero. Hajya rero niho babika amazi kugira amazi ntihabe umwuzura ibintu nk'ivyo. Igihe Norvege yubatse inzu bayumvira imyaka 100-200 iyo nzu kwizohagarara, kwizoba igihagaze, atari wowe nyene uyisize ku muriro ukayiturira ngo uyisambure. Ni ikintu kitononekara ubwo nyene. Hariho n'ukuntu kera warapima umuriro wakoreseze ku ntuzeye mu nzu. Ubu itekinoloji iriho, barasusa inzu automatically bitarinze guca bitarinze wewe ngo uyisireko, bakaregulatinga nyene temperature ukuntu yisuse. Wowe urashobora guduza no kumanura mugabo byinshi bibera hariya muri ntuzeye muri hajyuri hanye no umuriro ibintu byo gususha mu nzu, ibintu nk'ivyo. Ego nuko rero ndizere ko ndabahaye umuco wa bya binogo mwibarabara. Ntabwo ari binogo ntabwo ari binogo. Nukuntu babikoze nyene kugira borohereze abarya abantu igihe habaye accident, igihe nukugira borohereze nyene barya abantu bazoza kuzimya nk'umuriro hadutse nk'ibyago nk'ibi. Ikindi naco ndababwira, muribuka hamwe twavuga ngo turi gucana indani, hari abantu babazize ngo none ngo kugira ngo umwotsi ngucahe. Ngo ndabereke. Urabona hariya hejuru kariya kantu kariya hejuru hariya niho haca umuntu umwotsi igihe tuba twacanye muri rya furu indani. Ego ni hariya haca umwotsi. Ego sawa sawa. Nubona nk'uyu hamwe dora ducajinga umugozi, bara igihe dusika ino nta ntuze nta rade yo dufise imodoka yo gucana umuriro.
igihe dusika aha tugomba ngo badusireho charger ngaha muhira ntitube dukeneye kugenda kuntuze kuri station gusiramwo umuriro, haze umuntu yabigiye arasiramwo umuriro, yafase urucinga aruconnectinga ntuzeye acarimba ikinogo ngaha munsi direct igenda hajya muri garage. Ubwo runtuzeye urabona ko urushinga utarubona ngaha hejuru, barucisize ngaha munsi y'iyi ruserukira hajya muri garage. Rero icaja y'intuze y'imodoka yacu iri hajya muri garage, niho ushobora kucaginga imodoka. Kandi uwo muntu abikoze ivyo bintu aca vyandika muri systeme, n'igihe hononekaye ikintu intuzi rya charger igize ikibazo, uwundi muntu yoshobora kuza kubifixinga kugira hagize ikibazo kiba, uwo muntu aba yanditse raporo ukuntu yabikoze n'ukuntu yabigize, n'undi muntu aziye kugira akore iyo charger kugira azomenye ivyo akora. Ino rero bakorera kuri systeme, ntabwo upfa guhakira muntu wese ngo agukorere ibintu, bimwe urashobora kuvyikorera waravyize, mugabo bisaba ko ubyandika ubiregistinga muri systeme kugira bamenye ivyo wakoze. Sawa, ndizere ko ndabasiguriye. Murakoze.